kubahana ibintu n'ibizosubira kandi kubakwa agira nsabe ikintu kidumu ubona ubugira gatatu ibyo ibyo urabona yuko aya mavisaje yaba abaje bashasha iby'imyuga bamaze imyaka myinshi uganagirana mu bw'umurinzi bakubwira yuko bakundagana kugira uburorero muri uno mwaka hamaze kuba amasosiyasiyo atatu y'abajeje bwa mbere kuva muri 1986 gushika haciye amezi hari amikade y'imizisite y'ubutwa yamyeri ubu turafise uwo batuye kuva muri 86 kuva akajagari mu bamizisiyo nyene n'imivurane mu bamenyesha amakuru haciye imyaka 11 twifuza kugira association des journalistes culturels chaque année twaragira inama omwezi ibiri kugira tubikore kuri kanga n'umwaka turayifise association des journalistes culturels irahari ndabona bamwe tubikora niho turafise association des managers hariho n'abandi bari mu bindi bitari navyo nyene haciye amezi ibiri ejo bundi kubera corona nabonye amanama y'aba organizer bari bambwiriwe nayo kamwe kuko ni hafi bari bacuruza bahatswe kugira association nuko corona yacirangira ndetse tuca barasinzira mugabo ndatsike idenge aba producteurs bari koraja none fashe aba arrangeur aba producteurs aba manager aba journalistes culturels n'aba artistes bwabo bakagira aho bakumwesa bavugira ariko bavuze nk'imigambo nabo iya Brad Felicita ariko jengira Barcelona ivyo bintu ndiko ndavuga cyane ndiko ndavuga navyo mura mu kwigeza ko bihari atubwizo ko hari mu kutumvikana hagati y'abamwe n'abandi il y a pas très longtemps 2013 abana bahora baza je barabikinisabira uwo ngaho niga mvuga amazina kujya babana bato ubwa 2013 batubwiye ko nabo nyine nabo barafise akajagari karangiye kubera bagiye hamwe wewe umura ndabona imyaka ibiri kuko hajya umuntu ukize nk'ingorane n'umushurasi cyangwa n'umwafisi je nuvuga kandi abasha kwisiko nabasha kwisiko ariko uri muri association s'ugutwara aravuga ijambo kubera ko uri muri association abantu bari hamwe ntibasubira kugusimbura nuko rero sinzi nabonye DJ Fanny yashitse atevye gatoya nabonye wo muri imbere hakaba na corona kuyero imbere ndayibona hariya nabonye nanuze wamugeme wundi ari hejuru yaciye minushe bashitse batevye sinzi rero yuko two closinga canke musakaru kayo kurangiza bijyanye na visit Burundi cyangwa Burundi cyo kuri ko akarugo turi bya yambaye kaba bari ikintu gikomeye cyane bisa n'ukumenga vyara yambaye jewe kinitazama hivi kazi yangu miaka yote kwa jeunesse nimekuwa tunasemea chini naomba mjie hiyo safi pesa kwa mjie sijageuza kabila bibi yangu ndio mkeo ni bibi yangu unaona anajua sijageuza kabila ni kitu muhimu imetokea tuliposema hapo kwa kwamba tunataka kuja nchi yangu sasa watu kuniletea t-shirt ni vema kama watu wanafanya kazi ilikata itakuwa ni contradiction sio hata sasa zile shasema nitumie t-shirt ya Amstel Jivario si ndio ningetaka nione siku nyingine Amstel Nairobi kama PLC ningetaka kuona siku nyingine nafika Dar es Salaam niko fasi naona Primus ya Burundi naona kama Burundi imeingia kwa competition national
mjini kitu nilikuwa nasema sababu nione kwa shehe, lakini nawaambia hii kitu inaumiza roho kuona mara unaona kafe ya nchi fulani, mara unaona chai cha nchi fulani. Sasa sisi tunashindwa kusema. Sasa brother, nawaomba dawa safi sote ni artist. Tunajua kazi ya kufanya tena mkubwa kufanya. Silikuwa hapa demo hapa sasa. Mwezi wa 5 pale kama. Endelea hiyo ndio njia. Lakini sifike fasi tunasema tunataka. Watu wanakuuliza. Sisi tuko nchi. Ukizimia watu mtaa. Inakuwa sasa okay. Haya. Vile kabisa tuweke na sisi siku yetu. Sinakuwa kabisa pale tunasema tunajua stadi inakuwa sasa ni evenement kama hiyo, itakuwa leo huko Kinshasa, unaona.